uri hano mu nzu y'Imana kumbura umaze imyaka 10 canke irenga wicaye aho ufise inyifato nziza witurije canke kamere kawe ari keza, ariko biragusaba gukora ibikorwa n'ivyo bica bitumenyesha uyu muntu abantu bagatangura kukuvuga bivanye n'ibikorwa. Dorokasi bamuvuga neza, baravuga ko ari umunyabuntu, bavuga ko ari umunyabuntu kubera yari yateye intambuko arakora ivyo bikorwa vy'ubuntu. Najewe nawe bazotumenyera kuvyo twama, batumenyere ku bikorwa turiko turakora, niho bazotumenyera yuko turi abanyangeso nziza, hanyuma biciye muri ivyo bikorwa batangure batuvuge neza. Mu bantu bataramenya Imana barabona ibikorwa vyiza hanyuma bagashima. Petero mu cete ca mbere mu gice ca kabiri ariko aravuga ngo muri hanga ryera, ariko aravuga ko turi abami n'abaherezi. Hari ijambo yaherejeko, aravuga ngo mugire ingeso nziza mu mahanga kugira ngo no kuvyo bazobavuga nabi nk'inkozi z'ibibi ibikorwa vyanyu vyiza bize bitume bahimbaza Imana ku munsi bagendeye. Haleluya! Nubwo uyu munsi bashobora kuba bariko barabavuga nabi, nubwo uyu munsi bashobora kuba batariko barabona ivyo bikorwa vyiza, ariko iyo mu mahanga mugira ingeso nziza kubw'ibikorwa vyanyu vyiza bize bitume bashima Imana, bize bitume banezerwa, bize bitume batazira Imana, bavuge ngo kumbe aba bantu n'aba Kristo, aba bantu n'abaherezi b'Imana nzima vy'ukuri, aba bantu n'abami. Tugira ingeso nziza mu mahanga ziherekezwa n'ibikorwa. Hiyo ku kazi ingeso zawe zimeze gute? Hiyo mu isoko aho udandariza ingeso zawe zimeze gute? Hiyo mu kibano ahuba ingeso zawe zimeze gute? Ndakwibutsa shimangira yuko ingeso zawe nizaba nziza uzoba uri kurakayangana, bazobona ingeso zawe nziza ziherekezwa n'ibikorwa vyawe vyiza, bashima Imana, batazira Imana, bavuge bati burya vy'ukuri ari mw'Imana, burya vy'ukuri ni uwa Kristo. Haleluya! Tutiriwe turavuga n'amajambo menshi, burya nitwari dukwiye no gusaragara tuvuga vyinshi. Ingeso nibwo butumwa bwiza bwa mbere, inyifato aho duherereye nibwo butumwa bwiza bwa mbere twari dukwiye gutanga. Haleluya! Ibikorwa navyo twokora tutabikoreye mu ngeso nziza navyo nyene bicika ubusa. Ibikorwa biratukwa iyo dukoze ibikorwa tudafise ingeso nziza. Ushobora kuza hano cyangwa ugakora n'ikindi gikorwa ukavuga ubutumwa bwiza, ukaprotokora, ukaririmba, ariko hari umuntu aba yicaye hariya canke yakubona kuri televiziyo canke yagira gute akavuga ati nurya rimwo nurya aravuga ubutumwa, nurya araririmba, wa wundi kukaza ari ntaho fatwa, wa wundi yishura kwa kundi. Ivyo bikorwa rero bikaba bipfuye. Nidutukisha ibikorwa kubwo kubikora tudafise ingeso nziza.